abasore bubu ntibakiresha kubera iki uburyo nibaze muri Milton Hotel kuko umukobwa umusohokanye kuri 30 miliyoni wenyine avuga ati uyu muntu aje nk'akizibiri rero ntitwashatse kuvuga ngo twinyore bamwe ariko umuntu wese arafise ikibanza muri Milton Hotel. Television Tanganyika. Television Tanganyika. Chuti bagenzi mukurikirana Television Tanganyika turabahaye ikaze mu kiganiro menya no musi twatembereye kuri Hotel Milton tukaba turi kumwe n'abayiserukiye karibu ku mazina nivyo kusenge Fleury nkaba ndi mu gisata cha marketing ni kuvuga ndi mu gisata c'ubudandaji no kumenyekanisha ibikorwa naho Hotel Milton itumbereye. Murakoze mu buryo bwanje ndi kumwe na Parfait Kuramba ego nkabandanje ndi mu gisata cha marketing njejwe kumenyekanisha i Hotel Milton ego kugira ishore gushika ahandi tutayiteze. Murakoze mbe umuntu yumvise Milton yumbiki umuntu yumvise Milton Hotel no kuvuga ni kibanza twakiramo ingenzi zivuye hanze canke abarundi muri rusange batugana kugira ngo tubatunganize ibintu bitandukanye turabafungurira turabaryamika turabanywesha ni kuvuga ugeze muri Milton Hotel nibaza yuko bamwe bose barushe barumva baruhutse ni kibanza ciza cyo kwicaramwo ukaganira n'umugenzi wawe atagwamo ikindi naco iri hagati mu gisagara dufatiye abantu badafite ingendeshwa zabo bafatira ingendeshwa ku mabisi umanuka gatoya gusa urenganye inyubako ya limitere ukamanuka kwinyubakwa Centre d'information des Nations Unies turi en face ya kwibarabara gitwa Avenue de la Révolution naho Milton ifite cicaro. Murakoze mbe parfait urabyanje ma hotel ari Bujumbura nakahe kabijya mutubikiye muri Hotel Milton. Ego merci beaucoup mumbajije ikibazo ciza cyane en fait kabijya niko en fait kirazira kwitera amashurwe abantu bataguteye amashurwe twe turi mu bantu twabonye ko ego ama hotel ni menshi muga tukaraba est-ce le client avanga yaba satisfait est-ce wewe service tumuha nkuko nabaje ku dépenser amera yiwe agenda ryohewe rero twe turagira suivi tukavuga ati le client afatwe nk'umukwe tumwuba en fait mu cubahiro ciwe uko aje so atashaka kuba ya jino afise ibintu byinshi aje gukora cyangwa mve mu mahanga turagerageza twebwe tukaba à l'écoute ikintu cyose akeneye kandi twe ntuzovuga ati dufise abakiriya benshi no duteza kuba à l'écoute mu kiriya wese kandi akabijya kandi bife iwacu vraiment na kiraza kwitera amashurwe turakeneye abantu bazoza guguta bavuga ati akabijya naka twakabonye ko bife iwacu iratandukanye n'ahandi ego handi barashaka kwateka mugabo umuntu arashaka kuza akagerageza bateka nje testa y'ahantu nkuko babivuze hama ndazi ko zo kwamagaruka nico akabijya twege tuba à l'écoute y'umukiriya kandi tukumviriza nama suggestion yiwe ati ikimashaka guhindura dushaka kubwira tumugumane abe fidèle yacu aje azane nabandi. Mbega Fleury ibiciro byo ngaha ugeranije n'ivyahandi bimeze gute? Nasanze hano ari gutaha ubukwe muti gute dufise ikibanza ciza we wahiboneye ngira ngo araza kwereka abadukurikirana ikibanza kuno kimeze na hano heza cyane ugeranije n'ibiciro by'ahandi usanga vyazimbutse nico kibazo ca mbere jewe abantu baza ngaha bambaza ko bizimbutse kandi hariho n'abahora batinya kuhinjira ngo birazimvye ariko kamuraga n'abatere yuko aribwo bunywero bwa mbere buzimbutse ngahe Bujumbura kandi ari hano heza hasi mwahabonye no kuvuga uricara ukavuga uti none hano hantu facture ndayitura bakuzana facture ukavuga ati nimunyongere kubera ibiciro biri hasi twashatse yuko yaba abantu ba mikoro mato batugendere yaba abantu ba mikoro maremare nabo nyene baze hariho VIP muri make kubisanzwe ucinjira ku muryango wawinjiye muri VIP kiretse gusa ko bibanza dotegura pour les VIP ahantu hose ngaha muri hotel ni muri VIP ariko ibiciro biri hasi twabigize kugira ngo
wa muntu yifuje kwicara muri hoteli nziza gufungura agafish finger ku mahera makeyi nawe ashikirwe. Abasore bubu ntibakiresha kubera iki uburyo nibaze muri Milton Hotel kuko umukobwa umusohokanye kuri 30 miliyoni wenyine avuga ati uyu muntu aje nk'akizibiri. Rero ntitwashatse kuvuga ngo twinyohe bamwe, ariko umuntu wese arafise ikibanza muri Milton Hotel. Kiretse ko ibiciro biri hasi, hejuru ku binyobwa birazimbutse. Twaja kuri petit déjeuner iyo ihera mu gatondo gushika saa 5 uriyarurira wako kwiyongera n'amafaranga make cyane. Twaja kuri buffet urajya ukavuga uti jewe ndananiwe ku mafaranga yawe make cyane. Wagira commande ngaha mu gikoni baravuga bati uyu muntu ampa bino bintu sindonka ndi bagwa facture ugasanga n'amafaranga make. Rero niho kuvuga kandi kabijya twashizemwo ku ngenzi kugira ngo tubavuna amaboko. Arantu je nagiye bampa facture nacinita ba telefone ngiye kurondera kuri mikashi. Rero akuna kabijya kugira ngo umuntu wese atugane bimoroheye. Yego, merci beaucoup. Murakoze, mwatubwiye ko hari ahantu ho gufungurira, mbega nta salle de conférence? Turafise isale nini cyane kandi nziza. Donc aya masalle de conférence ikwije ibisabwa. Novuga salle mpuzamakungu. Dufise salle ifise amaclimatiseur ashika kurane. Dufise salle ubonye dekoro hejuru wicaye gusa uri kufata inyigisho urumva yuko zinjira neza. Dufise projecteur. Dufise sonorisation kundi rwego imwe naho utavuga cyane umuntu arakumva. No kuvuga uriyo bya bintu by'akayasho ngire gucyaye umidirisha oya hose mu rugara ugaca mwatsa usanga kabisa uvuga uti niba aranagiye mu basirimu ajyantu harimo ku mafaranga make cyane. Sale ya mbere ni nini yasho kwakira abantu bashika 200. Sale gira kabiri nagasare gatoya keza gasho kwakira abantu 200. Keza cyane bivuze keza ni kuvuga muvuye nko mu mpinga itandukanye muravuga muti salle de conférence tuyifata ngaha, petit déjeuner naha nyene, buffet naha nyene, nkene gacupa ku mugoroba naha nyene, nkene kuryama naha nyene. Ni kuvuga ama service yose twarayaze turashiramo ku buryo utava ngurumva ngo mvuye kuri salle ngikonde byo mfungura hanze n'izuba rihari. No utumwanya nta kintu nta service nimwe itari muri Milton. Mbega parfait, nta kindi kintu mwokondera ko kuryama ari kuryama nakaye kabijya mu byumba byanyu? Merci beaucoup. Bajije ikibazo ciza ndiko nunganira mu frère wanje ajyanye tukana marketing. En fait ngahanye ikiza cyaho ufashe chambre ya Milton, le fait que ari ama chambre nimwe mama tukujangira ama hotel atandukanye. Now bruyo vuga mu indi chambre cyangwa bakavuza bimwe usanga hari bruyo zaba fate nk'umuntu ugasanga ngo mayumva abantu bajya ba nettoya cyangwa abakozi bakoropa. Na bruyo ukicinja mu chambre yawe iri climatiser, urashaka gukora ama business iwawe imashini ugagira gafise ahantu wicara ukabapoza ugakora ibikorwa by'iwawe. Surtout les aba come from cyangwa aba expert abanye bavuga ko mwenje urashaka kuza muri chambre iwacu ugacura aba difference yari n'andi machambre. Twebwe vraiment ni ahantu hari calme naho buvuze umuziki gute uri muri chambre wugaye mengo uri muri brand. Rero fait que ushaka kuba pose gukora akazi kiwawe uragenda ushaka business abantu aba mudafe na femme d'affaires. Twegere chambre yacu yose yarabishizeho byo byose yumvira ati hari umuntu aza mu hotel kugira yungura ubwenge, donc akaja ku mashini yiwe akabapose. Rero twebwe nico gituma twagize akantu kakabijya mu chambre bagatokeka tumana ashaka kwicara agakora business yiwe, ashaka kugura televiziyo kugira gire pause naho ubwo tuguma à l'écoute mu client. Donc afa gutelefona service yose keneye nana minota umunota umwera baba muzana ashaka kandi bakamuba hafi. Hari abantu usanga barage mu hotel ugasanga en fait twe twagize ya system tubona umukiriya tukeneye kumufideliza tumugumane tweguje service yose naho gira souci yose ngo nagwaye cyane nashike ngahanye ufa gutelefona ikibazo cyose tuba tukikwishura. Ego nakoze ikibazo kijanye n'umutekano w'abakiriya cifashe gute? Ego mubajije ikibazo cyiza cyane kuko hari umuntu ashaka kuza nko muri hotel surtout bafise amahera cyangwa ibintu nyene bifise valeur.
twebwe natwe nakubwiye kujya nababwiye ko turi arekutse mu kriya ni kujya tumuba hafi rero twebwe hari n'amakamera iciza cacu umuntu wese aciye muri chambre ushaka kugira suivi ikintu wabuze biroroshe kumuronga kandi twebwe kujya nakubwiye vraiment service ziwacu zi rapide nogera susi nimwe hama nitwe intervene ikindi naco rero abantu bifuza gukora kumugwaje mu ijoro dufise wifi nziza cyane no kuvuga wa muntu yiriwa yabuze akanya ko gukora ku mutaga amarapo yiwe ayakora mu ijoro dufise wifi dacika amatara abujije gatoya kwa kumusanga nyene bigize gucyaye imotire bayakije nta kibazo kizime kigira kihaba cyangwa ngo agira ikibazo ngo telefone yiwe ngo umuntu raheze yabuze ukuntu no dufise imashini hajya ngira ngo muraza kuyibona yatsa direct umukiriya ngo ni mukizime ngo no ivyo muri Milton Hotel ntibibaho rero twashize imbere ubucambere ko bivuze security umukiriya kuva cinjira abasiti bo ku muryango barabanza bakamutwara neza akamushikana ku bandi basiti bo kuri reception abo basiti bo kuri reception bagaca bamujana neza ku cyumba bakana kwesa amahoro avuye mu cyumba aca kuri reception bakabona yuko atekanye bameze neza hanyuma akabandanya mu vyiwe ashaka urufunguzo ararusiga kugira bamukore icyumba canke akagwigumanira iyo adashaka ko ari umuntu akora kuri affaire ziwe yego utuco nitwishi kabisa nta muntu tuvugira ngaha baduheze bazoze birabire bazoduhinyutse mbega Florina Parfait nta kibazo mwumva ntashwe kuba nababajije mwofasha mugadusobanurira ku bantu bakora dukurikirana ego mbanze ndagushimire cyane watubajije ibibazo by'inkora mutima byiza abarundi n'abanyamahanga bari bakeneye kumenya ariko rero service zo ngane nyinshi ni cyane twagize novuga resume sino dufite ama service menshi duhere nko mu gitondo mvuge nyarutsa kugira ngo umwanya ube muto mu gitondo isaha 1:30 tuba dufise kitwita petit déjeuner igizwe n'isupu igizwe n'agatoke karimo spaghetti n'inyama harimo amagi harimo pastèque harimo inanasi harimo salade mix harimo cafe harimo amata harimo icyayi gisanzwe ico uvyuka bivanga swate ubuki cyangwa isukari ivyo byose ukashaka kuvyiha ku isahani imwe ku mafaranga makeya cyane cyaravuze ati none umumataza muri Milton imeze gute ari mu bantu batarafungura neza no kuvuga kugira ngo uje ku mirimo yawe umeze neza wishura abantu ryohewe cya muri Milton Hotel ni wa muntu usanga muri biho winjira ugasanga akora virutsure kumbe siwe munda ntibyifashe neza ace ngaha tumubwira akantu azogenda ari kugura isaha 6 tuzuzuye neza ukaburungu amabemare bari hajya ariko aratakata biza gucya bishushe urafungura neza indya z'ubwoko bwose harimo n'indya kama aho mbavuze imyungu amateke ibijumbo mu mazi no kuvugana babantu bafise batameze neza ku magara kuvyo gufungura arafungura kuri kwawe rero umukira twamugize hajye umukwe numva umengo ntibiyagije neza gusa umukwe w'umwami w'umukuru umva bifatanye kice kibi kintu gikomeye cyane inanasi nyine uravyibonera twabinyegeje abikora ku mugaragaro bibona inanasi ikacivamwo imisegona mikeyo ukaba urayihereje cyo niwe nkuko nuce tubikanyisha dufite ivyuma vyabigenewe usavye pastèque usavye cocktail na karavyo hari abantu bumvise ngo bashobora kugira ngo ivyamu ugasanga bakusema gasukari kira no twiguba uri ngaho vyibonera gutya kuko biraryoshe ko ugira approche ku mukiriya ego surtout aba come from bagiye kuza ngahanye muzohibona bar yacu bashaka kwicara ako urinda kuja kuramutsa abantu ngo bashikehe urabemvita mukicara hejuru n'ahantu haryoshe bashaka kurirabira match kugira nyene uganye umwanya ukabaho relax mu mutwe wawe ego jewe nico no ushaka kuvuga ku cereke Milton hama nongera mvuga ati karibu cyane kuko bavuga ngo inkuru mbarirano irutwa niyo biboneye karibu muzobona vraiment ni byinshi muzobona service nyinshi ziri ngahanye ibiciro nibivuna
ahubwo ibiciro uzotanga ruhashitse wahasohotse cyangwa wasohokaniye umuntu ushaka ko umuntu muyaga. Hari nk'abantu bakunda kugira approche no mu bantu bakorana bati jewe je reconnaître ko umuntu yamaye n'akazi cyangwa iki uhamutwaye surtout azovuga ati ego wananwa mu kibanza ciza. Naco cyo kuri Hotel Milton vision yacu target yacu nidushaka ko abantu bazoyimenya ngo ni nk'amahoteli nk'ayandi. Ego turazi turi muri centre ville amahoteli menshi, twebwe kabigere dufise surtout turubahiriza les jours aho twumva ngo dufise événement, surtout les femmes nka le 8 mars turafise akabigere dushaka kwategurira Saint Valentin mwarabonye baje ngahanye twagize akantu. Donc iyo minsi yose calendrier twebwe dufise jeune na fleury nkuko turabaje marketeur twama dufise calendrier ko umunsi wose wa événement canke abikintu tuteza gutegurira abakiriya bacu. Kandi nunda n'abatumiye umuntu wese azoshaka kumenya calendrier yiwe azozaca muri Milton uko abaye umunsi mukuru azomenya ko habaye changement. Kandi ni kwa kundi nyene tuzogumale kute mu kirento tuzoraba ngo yitwamaze ngo kuronka abantu no twe dushaka ahubwo abantu bamenye ko natwe tuko turabafideliza n'abakiriya bacu. Karibu cyane ndabatumiye merci beaucoup. Bakenyezi karibu tariko 8 ko ndiyumvira nk'umukenzi atazuza ngazo cyaje bagiye no kuvuga twarabiyegeje cyane abakenyezi muti gute twagiye mu gikoni turipanga neza. Urabona ko abakenyezi bakunda ibintu bitekanye isuku amasalade ameze neza ivyo twaciye tubishiramo ingufu nyinshi kugira ngo avuga ati ni imwe mfungura muhira nico kimeneye. Aho rero turabafise nta bwoba mu gikoni buhari kuba papa zikanye zishushe ama liqueur ama wine nagenda bwiza kuri yuko uje ngaha kuba haje kuri Saint Valentin bavuze bati none aha ni mu Burundi, aha ni mu Burundi ni Bujumbura. Icyo yaravuze kindi mugiye kubona tuzoba butumwa tubereke novuga urubuga site web ya Hotel Milton kugira ngo umuntu ari hanze yibonere ivyumba ku telefone yiwe hama yicaguriye ku telefone yiwe nyene avugane n'umuntu ari ku reception tiye nkene ku kino cumba na amafaranga nayabonye naye agaca yuri indege yiwe twamutegere kuri airport. Imodoka turaza kubeka imodoka ya Milton, imodoka nziza cyane uyijemwo urabona ko twagufashe neza kabisa ukayinjira mu iyo modoka twakuzana na cyacumba ugasanga kwa kumenyera. Ivyo bagiye kubona kenshi kumba ngo ukana bumenyi bizohaca tuzobabwiye ko bimeze kugira ngo baze bara booking kuko hari gihe umuntu aza mu Burundi yashika akabura hotel canke bakamuhenda ngo nakwereke hotel tujya mugasanga aciye avayo. Ariko twebwe so kwitera amashugwe abamaze kuza ngaha baramaze kugaruka nta muntu araza ngaha ngo ntagaruke. Niho tubonera yuko iyi ake yacu ibashaka kunyota. Ndashimiye abatumire bacu, shimira namwe mako muradukurikirana mu kiganiro menya. Nagira kandi ngire ko nanje ntumira abakenyezi tari ku 8 nukuri ni heza cyane nahabonye abantu heza kwifotoreza nukuri naje ndabatumiye nanje niyo nzoba ndi ngaha. Mwari kumwe na jewe arakaza Latifa. Bye bye. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.